Tubaramutse twongere tubashimira abakunzi b'Ivyacu TV namwe mwese mudangisha gukurikirana ibiganiro cyo kuri TV yacu. Ikaze turabira hamwe bamwe bw'abakunzi ba kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi, amwe mu mateka canke se kahise kagiye karanga igihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi turarabira hamwe na cyane cyane ivyabaye mu kinjana ca 18. Mu bami bagiye batwara u Burundi harabami bagiye baba intwari kubera ibikorwa vyiza vyagiye bikorwa ku ngoma zabo, nk'ibitero vyagiye bikorwa kugira ngo bagure igihugu cyacu cy'u Burundi n'imbibe zacu. Ariko hari n'abandi bisa nkaho atacu bamara igihugu cy'u Burundi, ahubwo bagiye bakora ibikorwa bisa nk'ububisha bakeneye gusa kuguma ku ngoma. Umwe muri bo ni umwami Mwambutsa Mbariza, umwami azwi mu bwicanyi. Hari n'abagera kure bakemeza ko ari umwami mubi yaranzwe n'ububisha budasanzwe ku ngoma yiwe. None se byaje kugenda gute kugira ngo abantu bahere ngaho bavuge ayo majambo? Kugira ushobore gutahura, reka tubanze tuje gato imbere yiwe muri kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho uwari yamubanjirije canke se wiwe yari Mutaga wa mbere Senyamwiza, akaba yarapfiriye mu rugamba mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari karakora ibitero vyo kwagura igihugu cyacu cy'u Burundi. Ibi navyo akaba yabikora akoresheje umuheto. Ibi rero nivyo vyaje kumuviramo urupfu rwaje giturumbuka, kuko yari akiri muto agifise agatege ko gukora no gukorera igihugu cy'u Burundi, ndetse akabasha kucagura. Yapfuye rero atararonka canke se ataracagura uzomusubirira. Hari ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo itandatu n'indwi, uko yatwaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo itatu n'umunani gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo itandatu n'indwi. Muri kahise k'igihugu, umwami agiye kubona ko agiye gusaza, yatoranya abanyamabanga. Aba bakaba bari bajejwe ibanga ry'umuganuro ndetse n'ibanga ryo kwimika umwami mushasha. Uyu nawe umwami bivuze yatora umugore w'inkundwakazi, na kuvuga umugore yaba akiri mushasha. Noneho uyu akaba ari we yibungenze umuhungu, yemezwa yuko canke se agiye kwibaruka, ariho yemezwa yuko azoba umwamikazi. Bikaba byafashe umwami kubandanya atwara igihe kinini. None ibi vyo kuvubukana imbuto vyagenda gute? Reka navyo tubanze tubasigurire. Ibi ushobora guca uza gutahura, ndetse bikazo no gufasha gutahura mu biganiro vyacu bizokurikira. Babanyamabanga twavuga haruguru, aba umwamikazi agiye kwibaruka, bafata uruyoya bakarujana mu kigo, nuko bakarufumbatisha amasaka canke se uburo. Ibi bikaba byari bimwe mu binyantete byarimwa cyane mu bihe vya kera. Hanyuma rwa ruyoya muzi ko ruba rukunze kuba ruguma rufumbase bwa buro. Babanyamabanga bakamuzana kw'irembo, bakamwereka Uburundi. Noneho isinzi ry'abantu ryaba rikinje ngaho. Inyuma y'uko umwamikazi yibarutse, bakerekana yuko koko yavukanye imbuto, ariko mu vy'ukuri umwana ntabwo yaba yavukanye imbuto, ahubwo n'abanyamabanga baba basize zino mbuto mu biganza canke se mu gifunsi c'uno mwana, hanyuma bakamupfumbatisha. Hanyuma inyuma yo kwerekana, impundu zikarira, amasha agakomwa, abarundi bakemeza yuko baronse umwami mushasha. Ariko kuri Mwambutsa Mbariza hose ko vyagenze. Umwami Mutaga yapfuye mu gihe yari afise abahungu batatu, kandi bose nta numwe yari yatoranije yuko azomusubirira. Aba nabo bari Mbonyingingo, Sebitungwa na Ntisemberwa. Abanyamabanga rero bari bafise igikorwa kidasanzwe cyo gucagura uzosubirira umwami yari yaratanze ari ku rugamba. Bahisemwo igikorwa cyo guha bano bahungu ubufindo kugira ngo bashobore kubona uzoshobora kuba umwami. Batanze igikorwa cy'uko uwo ari we wese yoterura kagenda yari isanzwe iri ubwami, hanyuma ubushoboye kuyiterura bagashobora guca bamwimika nk'umwami. Ifura
yari Mbonyingingo, yarahararaye ngo ayiterure biranka. Uwo aba arikuye mu mahiganwa yo kuba umwami. Haza uwamukurikira canke se ubuheta Sebitungwa, nawe aragerageza guterura ariko nawe biranka. Agafindo ka nyuma kari gasigaye kuraba nimba koko umuhererezi ari we ashobora kubishobora. Uwo nawe akaba atari uwundi, akaba yari Ntisembegwa. Nawe yegeye imbere, noneho afata ya ngoma arayiterura, arashobora kubishobora. Impundu zitangura kuvuzwa, abantu batangura gukoma amashi, ingoma zitangura gusubira kuvuzwa, hanyuma bose batera impundu bemeza yuko Ntisembegwa ari we abaye umwami. Nyuma rero yuko zino ngoma zivugijwe, Ntisembegwa yaciye yimikwa nk'umwami, aba umwami yitwa Mwambutsa Mbariza. Kubera yari akiri muto, yategerezwa gufashwa n'abakuru mu muryango. Yahisemwo rero umuryango w'Abashoka, akaba ari bamufashije gutwara. Gutegeka Uburundi kuri we cyari igikorwa kidasanzwe, bitewe n'uko bakuru we bose bamuraba yingwe, ndetse sibo gusa, ndetse n'abamikazi, reka tuvuge se abagore biwe nabo ntibari bashimishijwe n'ingoma yiwe. Mw'abo bamikazi harimwo uwitwa Sabiyije, yari nyina wa Ntare wa kabiri, akaba ari we yahavuye aba nyina wa Ntare wa kabiri. Igihe kimwe Sabiyije yaramenyeye ko umwami Mwambutsa Mbariza akunda kuja koga mw'iriba ryitwa Kogabami. Aha yatezeyo umutego, arondera amacumu ashingayo, arondera ibisonge ndetse n'imyampi arayishinga, ngo umwami niyaza koga azokwiteyo hanyuma apfireyo. Yari yiteze rero ko Mwambutsa azosimbirayo, vya bisonge n'amacumu bikamuzibagura, bagakurayo ari kiruruma canke se ikiziga. Ariko ngo hari imigani y'Abarundi bakunze kuvuga ngo aho wabukaranga nari munsi y'urujo, canke se iyo bumenye umwe bwari ikindi. Umwami Mwambutsa yabanje gutererayo ingendanyi yiwe bari kumwe. Mu kanya gato amazi yose yaje guhinduka amaraso, amenya yuko wari umutego yari yaratezwe, hanyuma nawe ategekanya kwihora abari inyuma y'uwo mutego bari bakoze. Kumenya ati ninde yabikoze cyari ikibazo kimwe kidasanzwe mu kwihora, kubera yuko ataraza bakoze iryo shano ribishe. Yenze inzoga y'inyabuki iryoshe cyane, atumira inshuti n'abagenzi ndetse n'abo yikeka bose, harimwo bakuru wiwe. Baranwa, barahimba, agatiro gatangura kubashwiragira, barakarabahwitura nyuma yuko rubashitse. Mukamenya ko inzu zaho hambere zari zikoreshejwe ivyatsi. Yafashe umuriro aterera muri za nzu, bakuru biwe bose n'imiryango yabo bari ngaho bose bahiramwo. Umucanwa watanguye gufata ibisaka n'ibisanze, hanyuma utangura gufata imisozi. Uhereye muri ivyo bice uraranzakanya imitumba, ubura kizimya. Binashoboka ko ico gihe hari muci. Umwami rero yatanguye kuganya, atangura gutabaza Imana izo hasi n'izo hejuru ngo bashobore kumufasha, ndetse zishobore kumufasha ashobore gukira kino cago. Abapfumu bamubwira ko nyabona ari wategerezwa kwitangako inkuka canke se ikimazi kugira ngo uyu muriro ushobore kuzima. Inka zose zarahiye, amazu yose yarahiye. Umwami bibura yuko ari bubigenze. Umwami amaze kubona ko abanyagihugu bifumbereje, atanka bagifise kubera zahiye, atanaho kuba, yafashe ubuki burimwo uburozi aranwa, yitanga ko inkuka, abona gupfa nk'uko vyandikwa na Jean Vasina muri Papier Inédit. Bernard Jour we yemeza ko umwami yisutse mu muriro wariko waka uramurigita.
ni mu gitabo canke se tubisanga mu gitabo ca L'Âme du Murundi ku rupapuro w'174. Hari n'abandi bemeza ko nyabuna atiyahuye ahubwo ko yahunze igihugu hirya ya Buyongwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Gusa nubwo biruko nuko igikorwa ciwe cyo kwica bakuru biwe ndetse n'imiryango yiwe caje gutuma nawe asezera isi. Nyuma ya kino cago cabaye haje gutera inzara yahitanye abarundi batari bake yiswe Kubebe. Mwambutsa rero Mbariza akaba yaratwaye imyaka 23 gusa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na 67 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na 96. Akaba yaje gusubirirwa n'umwami Ntare wa kabiri Rugamba. Nizere ko mwashoboye gutahura vyinshi kuri runo rukurikirane guno mwami Mwambutsa Mbariza. Nizeye yuko mukeneye kumenya vyinshi na cyane cyane ku bami mushaka yuko tubatoreza amakuru ayahe ku mwami mwipfuza. Ni subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera kugiye. Mushobora gusangiza ino video ndetse mushobora no kugira ico muyivuze ko tuzongera.